Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba BTV kaze mu makuru twabateguriye kuri uno wa gatanu n'amakuru mugiye gushikirizwa na jewe Desire Sindehebura mu nkunde ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abaririmbyi b'abarundi basabwa kwiga kugira bashobore kuririmba neza ndetse bandike n'ivyo bazi, bivugwa n'umuririmbyi Bahaga Prosper. Turabiteguye muri ano makuru. Mwari muzi yuko inzoka zorogwa n'ibindi bikoko navyo twabiteguye, babivuze ku munsi mpuzamakungu wahariwe inzoka. Turababwira yuko n'Uburundi bwiteguriye kwakira abaririmbyi batandukanye bava hanze baje mu citwa Burundi Festival bwacu, navyo muravyumva mu kanya. Nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze. Abaririmbyi b'u Burundi basabwa kwiga kandi bakashobora no kwandika neza kugira indirimbo zabo zikundwe, bivugwa n'umuririmbyi Prosper Bahaga, umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane mu ndirimbo zaho hambere. Ivyo akaba bivuze kubwiwe, yemeza yuko abaririmbyi b'u Burundi muri no misi bariko bandika indirimbo zidahumbirwa cyane bivanye n'amajambo bakoresha. Kurikira Prosper Bahaga. Uko bandika ubusi nshobora kubimenya mugabo icyo mbona nuko hari ubudasa. Twebwe nkuko nabivuze mu kwandika ururirimbo warabanza nibaze ko ururimi ushaka kuririmbamo urabanza rwimenyereza. Ntiwopfa kwandika mu rurimi utazi. Ushaka kuririmba mu Congereza uri gicongereza ukakinonosora hama akaba ari uririmbamo. Rero nkuko nabivuze ndi umuntu yumvirije ikirundi cyane, nkunda ikirundi, nkunda nakaranga n'imico y'ikirundi. Mu kwandika rero ico gihe biroroshe kuko uba ugira ibintu ukunda. Ni muri iyo ntumbero je nanditsemwe indirimbo zanje, narafata mu kwimenyereza, narize ivyese nk'abandi banyeshuri bose mu ishuri. Hanyuma ikindi rero imbere ko ndirimba no mu ruririmbo so kuruvuga gusa no kururirimba uzakuvyiga. Urumva ndumviriza imvyino, ndumviriza indirimbo zose z'ikirundi, izingyohe nkaziga ku mutwe nkazisubiramo. Sinoja ngaho mvuge ko bandika neza kuko abantu biradushikira amatwi asumira, abantu ntibibaryohera. Ivy'ubu kenshi nuko batiha uwo mwanya wo kunonosora urwo rurimi, yo kumenya kwigisha kwandika ururirimbo, kwigisha no kururirimba. Rero mu gihe umenye kwandika ururirimbo, nukuvuga ko bamaze kubona izindi ndirimbo ingene zanditswe. Rero no basaba kumviriza indirimbo ingene zanditswe, bakaraba ingene uyu yanditse gute, vyagenze gute. Ushaka nico kitubona basubiramo indirimbo z'abandi, burya kujya no kwimenyereza. Mugo bakwiye kubigira ku ndirimbo nyinshi. Mu nyuma usanga umuntu amaze, bavuga ko mu bisanzwe ibintu vyose ubihaye amasaha 10,000 ucuba ubimenya nk'umu expert. Nukuvuga rero kwandika ururirimbo sikuja kurusubiramo gatatu oya canke indirimbo zitatu, no gusubiramo indirimbo 1000 z'ikirundi. Aho onyuvamwa ushaka igiswahili ukagira la même chose, ugafata indirimbo z'igiswahili ukazumviriza inshuro n'incuro. Urumva rero twe dukunda turimba umuziki, burya turawukunda kurusha n'abawumviriza, turawukunda cyane. Abakeneye impanuro bakabidusaba, abanditsi ni benshi bariho, bakegera umuntu yaranditse ururirimbo abakunda nkuko bavuze Ciza Sylvestre canke Africa Nova canke Ngabo Leonce. Abo bantu baba bazi ingene bandika. Urabona ko benshi mu bisanzwe ari abantu baciye ku ishuri bari basanzwe bandika. Burya ku ishuri arakubwira ati andika ikiniki ukacandika. Burya rero umaze kwandika urarusha ugetavyo yigeze yiga atazi ingene bandika iki. Uyo yari Prosper Bahaga, umwe mu baririmbyi baho hambere bahahise kandi bagikunzwe. Ubworozi bw'inzoka hano mu Burundi burabaho. Ivyo vyavuzwe mu gihe kuri uno munsi wa gatanu ari umunsi mpuzamakungu wahariwe inzoka. Ivyo rero bakabivuga bavuga yuko izo nzoka uzitunze ushobora gutunga umuryango. Abazitunze bahamagarira abarundi kuzitunga ndetse no kuzikunda. Joe niyo nzima. Nkuko bivugwa na Deonizigiye Mana yemeza ko inzoka mu Burundi kuzitunga ari bisanzwe nk'ibindi bitungwa. Cyambere cyosho
bivana n'inzoka izo arizo. Hari inzoka zifise ubumara zica n'inzoka zidafise ubumara. Urumva rero hariho abakunda korora mu mpangu zabo inzoka zidafise ubumara. Akamaro ni kujya ko umuntu ayorowe inkoko irata amagi akagurisha inyama. Urumva rero n'inzoka nico kimwe urayigurisha ukaronka umusaruro. Arongera akavuga ko inzoka zigurishwa ku mahera meza iyo uzoroye neza. Nk'uru rushato rwayo urabona yuko ari urushato ruteye igomwe. Urayibaga ukakura ko urushato ugagurisha umusaruro. Urumva rero akamaro k'inzoka zitajyana ni imico gutatu: kuzidandaza, kugurisha insato no kugurisha no kudandaza inyama zazo kuko iraribwa. Urumva izi zirazimbye, irashobora gushikana 200,000. Aida Kanyange azitunze asaba abarundi gukunda inzoka kuko zorogwa. Inzoka ni igikoko gutunga inzoka ngaha mu Burundi ni igikoko kitamenyerewe cane mu korora inzoka ngaha mu Burundi. Rero ni kuvuga yuko ari ibintu bitoroshe cane bakibona neza badashoka bagitahura ubwo nyene ngaha mu Burundi. Hariho abazi akamaro k'inzoka. Turashobora kuronka isoko ino bamwe canke cane i Burayi, muri Congo no muri Aziya. Donc kenshi inzoka ziraronderwa cane. Ubu unye hasigaye 37 hariho zimwe zagiye zirapfa. Twari dufise inzoka zishika 48. Inzoka ni igikoko kimwe n'izindi ushobora korora mu nzu. Kujya morora inkwavu, mukorora inka, mukorora inkoko. Kujya nyene zitunga umuryango wanyu. N'inzoka nico kimwe. Ego hama nkashaka kwigisha ugwaruka. Ni nko kwigisha ugwaruka kubahiriza kino gikoko, cette espèce. Ivyo bikaba byashikijwe kuri no wa 16 mu Kakaro ku munsi mpuzamakungu wahariwe inzoka kw'isi. Merci Joel Niyonzima, urakoze kuri iyo nkuru wadutohereje mu bijanye ndetse no kunguruza abantu n'ibintu. Abunguruza abantu n'ibintu hano mu gisagara ca Bujumbura bavuga yuko aho bakorera hadatunganijwe neza, ku buryo basaba leta kuhatunganya neza, cyane yuko bahurira n'ingorane nyinshi cyane iyo imvura iko iratasura. Ni nkuru tubaza Jessica Karen Ingabire. Ibibanza hagara nko imiduga yunguruza abantu n'ibintu mu kurindira gupakira bita parking ngo ntibikwije ivyategerezwa kuba bihari. Bamwe bati parking yotegerejwe kuba yubakiye kandi isakaye. Abandi bati iruhande ya parking yubatse kandi isagaye hategerejwe kandi kuba ibikenerwa ahantu hirigwa hakoraniye abantu. Naho biruko hari abo mu parking adateye ingorane mu batwara imiduga yunguruza abantu n'ibintu. Abunguruza ibintu n'abantu bagasaba leta ko mu kurindira ko baronka parking ikwije ibisabwa ko hozibigwa ibinogo biraho bahagarika imiduga yabo. Ngaha nta kintu hadutwaye ingorane n'ukubera hari binogo. Kungene ho haya bari hakoze verema nta nakimwe ngaha kuko urabona haraje imodoka nyinshi kandi hari imodoka urabona ko zihaze hakwiye. Nta kibazo ngaha hari haduteye gusa igihe haduteye nibi binogo. Saba kabisa yuko bo dutengenereza aho twobarikinga heza. Ikindi gisabwa nuko boronswa utuzu kwa sugumwe kuri ayo parking. Jessica Karen Ingabire, nawe urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abarongoye iradio yitwa Channel E canke Channel E bemeza yuko bagiye gukorera ku mugaragaro, basaba abarundi kuba kurikirana. Ni nkuru tubaza
Darcy Bina. Iyugururwa ry'iradiyo bise Channel E ku mugaragaro n'itegurwa ry'igikorwa bise Innovation Day nivyo vyavuga ibiganiro kaminuza EUA ariyo Equator yahaye amenyesha makuru aho umukuru w'igisata cyo kumenyekanisha ishure n'ibikorwa vy'ishure Rumiga bahagaze yige yagarutse ku kamaro k'iyo radio ndetse n'ico gikorwa kiriko kirategurwa kwigeneso rya 4 kwezi k'umunani. Kungu yitiriwe Equator isanzwe uno munsi itangura icese yahora ikora visamirizi yayo ariko itarashobora gukora officiellement ubu rero ikaba iboneye akaryo keza ko kumenyesha abanditsi abanyamakuru ibisata byose mu gihugu no mu mahanga kubera yuko izobikora no kuri internet rero tugatubamenyesha yuko guhera uyu munsi yatangwe gukora icese kubijanye yuko hoba hariho ibibazo mu banyeshuri babura aho bitura ko bidatevye ku itariki rya 19 ukwezi kw'indwi boshika ku biro vyo gutwara kaminuza. Abanyeshure bari bamaze imisi basaba ibina biriya abahize muri kahise n'abarimwo muri uyu munsi ko guhera ku wa mbere ugiye gutangura tubahamagarira kuza hano bakaza baraba umuyobozi mukuru ariwe nyakubahwa Professor Isaac Maragia ariwe mubona ngaha turi kumwe uvuye ku ruhande rwanje gira kabiri akaba ariwe bazokwitura kugira ngo abatunganyirize ibibazo byabo byose bipfuza. Yarangije atumirira abanyeshuri k'imiryango yuguruye yandikwa ryatanguye ry'umwaka mushasha ukaba uzotangura mu kwezi kwa 11 kuva kuwa 24 kuno kwezi muri uno mwaka abarundi bagiye kuryoherwa cyane n'iciswe Burundi bwacu Festival. Ivyo vyavugiwe mu kiganiro ababiteguye batunganije kubamenyesha makuru kuri uno wa gatanu. Abarundi barenga 3000 akaba aribo bazokwitaba iryo sabukuru bavuye hanze. Raymond Prosper niyo nkuru. Bamwe mu bateguye Burundi bwacu Festival bemeza ko kuva kwa 24 kuno kwezi abarundi baba hanze bateguye isabukuru ryitiriwe Burundi bwacu Festival bazoba bashitse mu gihugu c'amavukiro. Umuririmvyikazi w'umurundi Esther Nish amenyesha ko bazoryohera abarundi. Tugahabwa umwanya n'iryo teka ryo kuzoba duhari tugaserukira abandi mu kuduza ibendera ry'igihugu mu makungu. Ico giteramo kikazokwitabwa n'abaririmbyi batandukanye bava hanze y'u Burundi. Ngaha rero bazodufasha igiteramo umufasoni Kajanine mushasha Esther Nish turafise Mona Walda, turafise MB Data, turafise Andy Mwag, turafise n'umuntu wa kera ari ngaha yitwa Ciza Sylvestre. Umuntu yaririmbye muziki myiza cyane abamuzi n'abataramumenya murabaza kubona ama spots publicitaire aza gusohoka n'amafishi. Turafise n'uwitwa Oleg. Abamaze gushika ni Bahaga Prosper ava mu gihugu ca Sweden na DJ Chento ava mu gihugu c'Ubwongereza. Raymond Prosper niyo nkuru urakenewe kuri iyo nkuru nawe wadutohoreje nino ngaha duce turangiriza amakuru twateguye kubashikiriza kuri uno wa gatanu. Reka nshimire cyane Claude Nahimana yari mu buhinga bw'ivyuma ndetse na Niki Ciza. Prosper niyo nkuru niwe yarahagarikiye mwashikirijwe na Desire Sindihebura. Ijoro ryiza mwese mugiraho muba mwubahwe.